Kwigenekerezo rya 16 Nzero no mwaka mu nama yari irongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverend Kuriyo, abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro z'amabwirizwa zibiri. Iya mbere yari integuro y'ibwirizwa ihindura ingingo zimwe zimwe zibwirizwa rigenga intwaro mu makomine. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye niwe yari yaserukiye leta kugira ngo atange imvo n'imvano iyo nteguro y'ibwirizwa. Izo ngingo zikaba zahinduwe mu ntumbero yo kwisunga ibwirizwa nshingiro rishasha ryatewe k'igikumu n'umukuru w'igihugu kwigenekezo ry'indwi ruheshi mu mwaka wa 2018. Mu ncamake ngomba gusigura imvo n'imvano y'integuro y'itegeko n'imvo musanzwe muzi cyane nkuru iya mbere ni yuko ko ibwirizwa shingiro ryahindutse mu mwaka uheze itariki 7 z'ukwa gatandatu abarundi bararonse ibwirizwa shingiro rishasha naryo mukaba muzi neza ko aryo bwirizwa rivyara ayandi mategeko yose. Bigasigura uko amategeko akomakomeye asanzwe akomoka ku bwirizwa shingiro nayo aca kurikira kubera haba hari ivyahindutse mu bwirizwa shingiro bica bituma no muri abo mategeko hari bihinduka. Novuga ko imvo nyamukuru ari iyo. Abakenguzamateka baciye bashikiriza umushikiranganje Barandagiye imyitwarariko yabo. Uravye article 55 ivuga ibijanye na le personnel communal, urabona ko hari abakozi bashasha biyongereyeko. Turavye kuri article 25 ivuga ibijanye na conseil communal, igitigi naco nyene murabona yuko kizokwiyongera kuko bavuga yuko umutumba wose cyangwa quartier bizoserukirwa. Baba rero aba bagize conseil communal murazi yuko iyo bakoranye amakomine arategura jeton de présence pour les membres du conseil communal naho bitanditse itegeko. Baba aba bakozi ba komine cyane nk'aba conseiller naho bavuga yuko itegeko rivuga yuko bari à charge de l'État mugabo hari prime komine ibaha. Kacambona rero yuko ivyo bizotuma uburyo komine izo dépense buzokwiyongera. Kacavuga nti none hategekanywe iki kugira ngo uburyo komine yari isanzwe ikoresha yari isanzwe ronka buzobwiyongereye kugira ngo ikitigiri cy'uburyo uzobu buturutse ku bwinshi bwabo komine irosa amafaranga yongere kuko amakomine nibaze yuko ko asanzwe yifashe ntangana yose nivyo kuko n'amafaranga ariko navuga ntangana ku makomine yose mugabo uri kuraraba hazobaho ihinduka rinini. Simbona rero jewe kizoba cahindutse ico gihe. Twebwe tumaze imyaka 5 dusemerera ivya decentralisation kandi murabona n'umugwi wari wakigarukanye iki kibazo nyene. Mugabo mu nyishu yatanze umushikiranganje si nyishu jewe novuga ko yashitse ku nyota kuko uvuze ngo ni kibazo c'uburyo mugerageje kuraba na twebwe ntitwaduze igitega ngo nukubera uburyo bukwiye. Uburyo ni burya nyene leta itanga. Rero kuba decentralisation tuguma dusemera gushika nino sa itarashoboka jemba nakumenga ubushikiranganje bwarahasamariye gato. Naho bavuga ngo leta yo vyihweza muri legislature ikurikira izovyihweza mugabo nta cobuza nabo bandi baza bameze nk'abahaho. Nkabona kumenga rero leta yoshiramwe ingufu cyane kuko umwene igihugu niwe ari karahombera ibintu byinshi. Umushikiranganje Barandagiye yaratanze umuco ku myitwarariko y'abakenguzamateka. Icyambere kigaragara novuga yuko no munsi mu makomine ivyukuri ibikorwa byo kongereza uburyo tuzatwara bikoze. Igikorwa cyambere cyakoretse mu makomine kandi twishimira kugira kuri umunsi n'isaha cyadutwaye n'ingufu nyinshi cyaraduteranije n'abatari bake sindabahenda cyabe cyo gusubiza mu makomine amasoko yari mu minwe y'abikorera utwabo yasubijwe mu makomine. Iki gikorwa cyaje kugira ngo congereze uburyo kubera byarabonetse yuko hari abantu by'ukuri bariko baratunga gusumvya leta no gusumvya makomine bakaronka inyungu z'umurengera. Aba bantu baje biyongera mu komine bazoza gufasha no muri ivyo bikorwa byo kuraba by'ukuri ko uburyo buriko burinjira. Secrétaire permanent mwumvise wariwe n'umuhinga akomeye cyane
afise amashuri akwiye mbere ya kaminuza aje kongereza igitsure mu ikomine afashe musitanteri ntaje kumusita kuko si watowe nta rivalite yizoba ko musitanteri ni watowe ubundi nawe wabaye rokrite ico cyose twarakiravye uno munsi ntimwovuga ko murondera decentralisation ngo muterwe ubwoba n'abakozi biyongereye no kuvuga ko muri ko murondera une chose et son contraire namba turiko turarondera gouvernement local ni ngombwa abakozi biyongere ahubwo nta kirakogwa uno munsi nivyo hariyo l'ingénieur communal twateza kubonamo l'ingénieur agronome communal nawe twateza kubona muganga wa commune nawe transfert de compétences nivyo mukaba mutinya abakozi musabe ryatero rya transfert de compétences rirafutwa hakirikare kuko naryo riza rivuga ko ahubwo abakozi biyongere rwose mu makomine les compétences zose zikenewe mu komine zikabayo nuko rero je twifuza uko ibitashobotse ubu kuri legislature ejo aho bukera byo kunda la fonction publique communale kabaho abakozi bagafatwa na komine mu minwe aba fonctionnaire bose akiri mu komine bakabaho. Abakenguza amateka bamaze kunyugwa n'inyishu z'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.